turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Kuko badukurikirana batabanye natwe mu biganiro biheze bashaka kuduga hejuru bakaraba intangamara y'igitabo ca Malachi. Turiko turagerageza kuvuga ivyo twita amadispute atandatu ari mu gitabo ca Malachi canke imiburano itandatu aho Imana igerageza kuzana Abisirayeli kwitahura no kubona ko bakeneye kunagurwa. Twaravye ubwa mbere ingene ibagiriza yuko atarukundo rwa rundi nyene bategeza kugira nk'ubwoko bwinjijwe mu isezerano n'ubuntu bw'Imana. Hama twaravye ingene mu kiganiro giherutse ingene atagitinyiro bafitiye Imana ko nubwo babandanya batanga ibimazi batatangana ibimazi umutima wubaha Imana, umutima uhereza igitinyiro Imana. Mu gihe ibiganiro bibiri biheze canke imiburano ibiri tumaze gucako igarukana imitima yacu ku migenderanire yacu n'Imana kuko igaka ku bintu bibiri bikomeye cyane mu busabane bwacu n'Imana, urukundo hamwe n'igitinyiro. Twaravuze ingene ivyo bintu bibiri iyo bifatanye bihereza ubusabane bwacu n'Imana urufatiro rwiza. Imana tuyegera mu gitinyiro bw'iciri kandi tukayegera mu rukundo kuko igikorwa yakoze ku musaraba ari igikorwa kitwubahura kandi kitwigiza hafi ko ari Imana idukunda. Ibi bintu bibiri iyo bifise uruhara, bifise ubuzima muri twebwe, bifise urufatiro rwiza muri twebwe, vyubatse ubuzima bwacu bw'inkemu, ubuzima bwacu bw'inkemu buba bufise urufatiro rwiza. Ariko hano ku muburano wa gatatu Imana igaruka ku migenderanire y'Abisirayeli hagati yabo. Uyu muburano wa gatatu uhera ku murongo wa 10 w'igice ca kabiri gushika ku murongo wa 16 wa kino gice ca kabiri. Imana itangura ibagiriza yuko hagati yabo hariho guhemukiranira. Niri gituma duhemukiranira umuntu wese agahemukira mwene wabo. Imana itangura kubagiriza yuko muri Yuda cyane mu bwami bw'Abisirayeli baravuye mu kinyago ko non seulement hagati yabo n'Imana batakikunda mu gihe cyageze ca mbere gisumba ibindi dukundisha Imana imitima yacu yose. Mugabo kandi Imana ibagiriza yuko atarukundo hagati yabo, ibagiriza guhemukiranira, ibagiriza yuko hagati yabo hari umujyano. Ijambo umujyano rikoreshwa hano ni ijambo riremereye, harimo la violence. Iyo bakoresha ijambo umujyano haba harimo na oppression, haba harimo no gucinyizanya, haba harimo n'akarenganye, haba harimo no kutaba umwizigirwa, haba harimo amajambo menshi muri iryo jambo umujyano. Birashoboka yuko iyo tumaze gutakaza ubusabane bwacu n'Imana canke akanovera ku busabane bwacu n'Imana kagizwe na ca gitinyiro, kagizwe kandi na gwa rukundo, vyoroshe cyane yuko no migenderere yacu n'abandi, vyoroshe cyane yuko duhonyanga cagezwe cyo gukunda mugenzi wacu nkuko twikunda. Hari urukundo dukunda abandi kuko dukunda Imana. Hari n'ingene twubaha abandi ntitunabahemukire kandi tukabubaha kuko twubaha Imana kandi tuyitinya. Ibi bintu rero birafatanye. Rero uyu muburano wa gatatu ni inkurikizi wa bya bindi bintu bibiri Imana yatanguye ibagiriza. Hanyuma Malachi canke Malaki acamanuka akavuga ingene no mu rugo apana gusa mu gihugu mugabo no mu rugo apana gusa mu kibano no mu ngo ingene hariho guhemukiranira. Kuno guhemukiranira ku bantu bavuye mu kinyago gufise intuze zibiri, impamvu zibiri. Ubwa mbere nuko Abisirayeli bavuye mu kinyago n'abantu bacirondera mu buryo bw'ubutunzi. Hagati aho hari abanyamahanga bakikuje, harimo n'abadamu basigaye hajya muri iki gigobe c'Abarabu bategeze batwogwa mu kinyago nk'uko twabisiguye mu ntangamara y'igitabo. Bagiye bariyestara hajya ahantu Abisirayeli bahoze baba. Aba bantu n'abanyamahanga ngo twavuze isano y'igitabo ca Malachi n'igitabo ca Nehemiya na Ezra, dusanga abo bantu baraho nyene n'abanyamahanga kandi hari ikibazo cyo kurongorana n'Abayahudi basanzwe baratahutse kandi n'imibereho yabo idafashe gose. Birashoboka yuko abagabo b'Abayahudi bavuye mu kinyago byari vyoroshe yuko bahemukira abadamu babo kugira ngo babane n'abanyamahangakazi basanze aho hantu kandi mu buryo bw'imibereho bisununuye gose cyane. Murumva ko hari ikintu kijanye na opportunisme, kijanye no guhemukira uwo mwubakanye kugira ngo
wiheke ku wundi muntu kugira ngo aguteze imbere ku bijyanye n'imibereho. uku ni uguhemuka kudasanzwe. Ubwa kabiri, abantu barahemukiranira apana kubera gusa iyo opportunity bijanye n'ubutunzi, barahemukiranira kandi kubera imitima yabo iriko iratwagwa no gusenga ibigirwamana. Turazi yuko ikintu kijanye no kubakana n'umunyamahanga si kibazo kijanye gusa ngo numvise ndamushimye afise akazuru keza. Muri Bibiliya igihe cyose Imana iriko iravugana n'Abisirayeli ku bijanye no kubakana nabo badasangiye ukwizera, ni ikibazo c'imwemu. Iki kibazo kiragaruka muri Malachi, muri Ezra, kiragaruka muri Nehemiya. Ni kibazo c'imwemu. Iyo umuntu yubakanye n'uwo badasangiye ukwizera, bisobanurwa yuko atagitahura, ngira mvuge le caractère exclusif y'ukwizera kwiwe, ingene ivyo yizera bidasubirizwa, bitavangana n'ikindi kintu, atari kimwe mu bindi, atari idini rimwe mu yandi madini, ko ari ikintu ntasubirizwa. Rero nimba abantu bagabo ariko barubakana n'abadasangiye ukwizera, bisobanurwa yuko batari bagihereza agaciro le caractère unique distinctif y'ukwizera kw'abayahudi n'ingene Imana yabihishuriye mu yandi mahanga yose. Ibi vyose Imana ibiriko irabibagiriza muri no muburano wa gatatu. Ni ikintu kibabaje cyane yuko kimwe mu mpamvu zituma abantu bagira ikibazo mu ngo, ingo zikagira ibibazo, nuko baba bariko baratakaza ubwa mbere na mbere. Iyo dukunda Imana kandi tukayubaha, biroroshe ko twubaka ingo nziza. Iyo dukunda Imana tukayubaha, biroroshe cyane yuko dukunda kandi tukubaha uwo twubakanye. Mubwiye ibyo bintu bibiri tumaze kubitakaza mu migendere yacu n'Imana, biroroshe cyane ko bino bintu birisha bikurikirana. Ubwa mbere, nituba tugihereza agaciro ivyo twizera, nituba tugihereza agaciro ivyizerwa bizima, ni kuvuga ko dutangura gufata ibisanzwe ukwizera kwacu ku buryo kwimadikanya n'uwundi muntu afise ukundi kwizera bitadutera ikibazo gikomeye rwose cyane. Uzosanga buhoro buhoro abagenzi umuntu asigaye afise kandi badasangiye igitsina ari abantu badakijijwe, canke naho ari abanyedini nawe nyene azi neza ko kuri badakijijwe. Iyo umuntu rero amaze gutakaza vya bintu bibiri twavuga, agatakaza ca gitinyiro c'Imana, agatakaza gwa rukundo Imana ibagiza ko batagifise mu ntango ya mirongo ya mbere twasonga igitabo mu gice ca mbere ca Malachi, mu vy'ukuri acakurikira bino bintu. Ni kuvuga ko afata ibisanzwe kwizera kwiwe, yivanga n'uwo ari we wese, hanyuma akora ibishoboka vyose kugira ngo ashikire indoto ziwe. Twavuze ko bano bagabo bubakana n'abanyamahangakazi basanze muri kariya karere kugira ngo bibafashe mu mibereho, kwisunura mu mibereho. Ibintu vyose ni inkurikizi yo kuba umuntu yatakaje vya bintu bibiri vya mbere. Rero tugatse muri aya majambo turabona ko Imana ivuga ngo jewe ndanka ivyo kwahukana. Tubona Imana ibifata ko ari nko ibifata nkaho menga niyo yahemukiwe igihe twahemukiye umugore wo mwisezerano. Hanyuma nashavuga ijambo ritonya n'ukubera kino cageze kijanye n'imigendanire yacu n'abandi, gukunda mugenzi wacu nko twikunda, turakunda gifata ibisanzwe. Hama tugerageza kuba abanyedini nkaho menga dushaka twerekane ko Imana tuyikunda, kandi mu mibereho yacu n'abandi huzuye umwanda mwinshi, huzuye ukwandura kwinshi, huzuye ubugaraje bwinshi. Nashaka ndabwira yuko Imana idafata ibisanzwe ingere tubana n'uwo twubakanye. Imana ifata ibisanzwe ingere tubana n'umubanyi. Imana ifata ibisanzwe ingere tudashitse icyo twasezeraniye abandi, ingere duhemukiranira hagati yacu, ingere hari umujyano, violence, hari oppression, ingere imigenderanire yacu n'abandi, haba ku buzi, haba kubo dukoresha, haba mu dukorana mu buzima bwa misi yose, haba mu ishenga aho dukorana ibikorwa vy'Imana. Hari umuntu agerageza umenga ashaka gusubanya, kugerageza gutunganya neza imigenderanire we n'Imana, ariko uja kumuraba mu busabane bwiwe n'abandi n'umuntu womenga n'abantu babiri batandukanye. Ariko hano tubona ya Mana ibasanga bagaruke banaguke mu rukundo, ya Mana ibasanga bagaruke kandi bayitinye, bayihereza bashikanwa vy'ukuri, aserura ko bayubaha. Nkuko ivuga ati umushumba arubaha shebuja, ariko mwebwe igitinyiro canyu kiri hehe? Kugira nyene iriko irabasaba ivyo bintu, ni nako kandi babwira iti ndasavye wubahe mugenzi wawe, ntumuhemukire, wubahe kandi ukunde uwo mubakanye, uwo mwizigirwa kw'isezerano. Ya Mana nyene yinginga ngo tuyigarukeko, ni nayo kandi twinginga ngo twubake ubusabane n'abandi, duhereye mu ngo, duhereye mu kuba bizigirwa kubo twubakanye. Aya majambo, uyu muburano wa gatatu ni umuburano ukomeye cyane, ndiko ndawurangiza
ijambo rivuga ngo Imana iranka ukwahukana birerekana umutima w'Imana, intumbero y'Imana, icifuzo c'Imana. Ariko icifuzo c'Imana nticamage kiraba misi yose. Uyu murongo ntuhayogira ngo tubwire yuko atampamvu nimwe ibaho yotuma abantu bahukana. Naho ubugombe bw'Imana ruko abantu babanye batukwigira bavana, birashika kubw'izindi ntumbero, kubw'izindi mpamvu abantu bagashobora kuvana. Hanyuma ico birivuga nimba byari twemererwa kuvana n'uwo turi kumwe, byari bishoka ko umuntu asubira kandi akubakana n'uwundi, ico cyo bikindi cigwa tuzotegura ikindi gihe kumbure mu gishobora no kubaza n'ibibazo. Ariko uyu murongo uratwereka ingene aho umutima w'Imana ukubita, aho umutima w'Imana ukubita. Igihe babaza ikibazo Yesu bamaje bati mbega biremerewe kuvavanura n'uwo mwubakanye ku mpamvu iyo ariyo yose, Yesu abishura ati nimba Mose irabandikiye ico cyo kuvavanura kwari kubera intege nke z'imitima yanyu, ariko ku ntango imbere na mbere siyo ntumbero y'Imana. Rero naho ahava avuga ati birashobora kwahukana n'uwo kuvana uwo muri kumwe igihe hari nk'ivy'ubusambanyi, acavuga yuko ubwa mbere na mbere atari yo ntumbero. Rero kumbura ico ciko tuzogera kuko ikindi gihe mugabo hano ikino gice kitwereka umutima w'Imana ingene ivuga yihanukiriye ati ndanka ivyo kwahukana, ndanka ivyo kuvana. Hanyuma ikindi kintu gikomeye cyane cyavuzwe muri kino gisomwa nuko iyo bano bantu mu rugo ingo ziko ziragenda gutya bikora ku bana. Hari umurongo hano watubwiye ngo mbega ubufise mpemu yarabimerera gute ngo yifuza kugira uruvyaro ruzokubaha Imana. Iyo rero hano mu rugo hariho guhemukiranira, iyo ca gitsigiro c'Imana gwa rukundo rw'Imana bitagihari, maze abantu hagati yabo naho nyene kubahana hamwe no gukundana bigatosekara, ico gihe uruvyaro rurerewe muri izo ngo bitangura kuba ikibazo. Imana yifuza ko habaho akagozi kamatanya uruvyaro rwera gushikaho Yesu Kristo nk'umucunguzi azovukira. Rero Imana yifuza yuko biciye mu ngo, kuko Yesu Kristo ntazovukira mu kirere, azovukira mu rugo, kandi mu rugo rw'abantu bubaha Imana, Mariya na Yosefu. Rero Imana yarifuza yuko akagozi kamatanya ingo z'Abisirayeli kaguma kadacika, ku buryo Yesu avukira mu ruvyaro rweranda, avukira mu muryango mweranda. Tuvuze umuryango mweranda ntuvuze ya miryango nkuko ivugwa na Ecclesia, ariko n'umuryango uri mu itsindiro c'Imana, n'umuryango uri mu rukundo rw'Imana. Twebwe nk'imiryango rukristo, Imana irifuza kubandanya umugambi w'agakiza no gushikira amahanga biciye mu ngo nyeranda, biciye mu ngo zigaragaramwo urukundo rw'Imana n'igitinyiro c'Imana, urukundo hagati y'abantu bubakanye hamwe no kubahana hagati y'abantu bubakanye. Iyo rero Imana irungitse kunaguka mu buryo bw'imwemu, mwibuke yuko igitabo ca Marashi gitsindagira ivyo kunagurwa mu buryo bw'imwemu. Iyo abantu banaguwe mu buryo bw'imwemu, kimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu yanagutse mu buryo bw'imwemu, ubirabira mu migendere yiwe n'abandi. Aho umuntu yoroshe, aho umuntu ico avuze n'ico nyene, ego ni ego, oya ni oya, agira umutima w'impuhwe ku bandi, aho umuntu w'umwizigirwa, aho umuntu ushobora kwitega ko vya bindi nyene adahindagurika, kandi wamusanga mu rugo ugasanga yuzuye urukundo hamwe no kubaha uwo bubakanye. Ibi biba bigaragaza ko no mu migendere yiwe n'Imana vy'ukuri Imana iri kwiranagura umutima wiwe. Nizeye ko aya majambo yabahezagiye kandi yabakomeje. Tuzosubira turaba iyindi miburano yindi itatu isigaye igamije gukangurira Abisirayeli kurondera kunagurwa n'Imana. Imana ibahezagira. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano, kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu, kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.